Karitiye harafunzwe azira ubusuma bw'impapuro z'inzira. Nayo mu yandi makuru, ikibazo gikomeye co kuburaho amazi meza yo kunywa mw'ikambi y'impunzi ya Nyakanda inyuma y'ibomoka y'isoko. Mu yandi makuru, iza kikaze cahitanye abantu, impunzi z'abanyekongo zarakubiswe n'inkuba. Turabwira kandi ko Uvira yugawe, ba wazalendo bazibiye abanyagihugu bava mu burere bugenzurwa na M23. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kubageza ko turabwira hido nido muri aya makuru. Nimuje kure, ico utegerezwa ni ugufyonda sabone ho utarafyonda ko ayo duteguye ugaca ubona notification ku gihe. Nk'uko nabibabwira mu ngingo nkuru, Bujumbura umukuru wa karitiye harafunzwe hazira ubusuma bw'impapuro z'inzira. Claudine Hakimana umukuru wa karitiye ya Bwiza muri zone Bwiza komine Mukaza mu gisagara c'ubutunzi c'Uburundi, ubu hapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba riri mu bumanuko bw'igisagara. Yagirizwa kuba yarakoze mu buryo butemewe n'amategeko ibitabo vy'inzira vy'abanyagihugu yagenewe bo muri Kongo bashaka kuja mu bihugu vy'Abarabu kurondera akazi. Abanyagihugu bo muri karitiye ya Bwiza basaba ko ubutungane bukora akazi kabwo kugira buhane abategetsi bakoresha nabi amabanga yabo bagahonyanga amategeko. Nk'uko amakuru yakuwe muri iyo karitiye habivuga, uwo mukenyezi Hakimana yari afise imashini imufasha gukora ibitabo vy'inzira n'izindi mpapuro z'ingendo aho nyene muri karitiye. Abanyagihugu bo muri Kongo benshi baraza imuhira iwe kenshi kurondera izo mpapuro. Hari bamwe muri bo bavuga ko bamaze no kuva mu gihugu bakoresheje ayo mapasiporo y'ubusuma, cane cane baja muri Arabia Saudite. Ifatwa ry'uwo mukuru wa karitiye bivugwa ko ryatewe n'ikibazo c'umunyagihugu wo muri Kongo yatakaje ipasiporo yiwe. Uwo yari yaciye haja ku gipolisi kijejwe gutanga izo mpapuro pafe gusaba ko yaronswa iyindi, ariko aca harafatwa hazira gukoresha impapuro za magendo. Mu gihe c'amatohoza yaciye hamenyesha ko iyo pasiporo yari yayihawe na Claudine Hakimana, akaba yari yamuhaye ibiturire. Pafe yaciye imenyesha igipolisi co mu Bwiza, naco kiza kumufata hanyuma kiramushikiriza ubutungane. Mu ndwi iheze sentare ya Mukaza yarafashe ingingo itorohereza Claudine Hakimana, aca harungikwa mw'ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba. Abanyagihugu bo muri iyo karitiye ubu basaba ko amategeko hashirwa mu ngiro ataguhiga imanga, kugira ngo bahanwe bose abategetsi bakoresha amabanga yabo mu guhonyanga amategeko bafitiye ku bibanza barimwo. Ivyerekeye amatora y'abakuru b'imitumba n'amakaritiye, Claudine Hakimana yari yatanguye amabanga yiwe inyuma y'amatora y'abajenama n'abakuru b'imitumba n'amakaritiye yabaye kuwa 25 Myandagaro 2025. Yasozereye igikorwa c'amatora y'uwo mwaka. Ibice birenga ibihumbi 3 vyararonse abajenama batanu. Uwaronse amajwi menshi agaca aba umukuru w'umutumba canke wa karitiye kugira ngo atunganirize neza abanyagihugu. Abajyanama bose bari bayitavye nk'abigenga. Nayo Buhumuza, ikibazo gikomeye co kuburaho amazi meza yo kunywa mw'ikambi y'impunzi ya Nyakanda inyuma y'ibomoka ry'isoko. Ikambi y'impunzi ya Nyakanda iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'Uburundi, iriko iracamwo ikibazo gikomeye co kubura amazi meza yo kunywa kuva ku wa kane igenekerezo rya 12 Ntwarante. Ibikoresho vyari bigenwe gutanga amazi muri iyo kambi vyarasambutse cane, bigatuma impunzi ibihumbi vy'abanyekongo ziba mu bihe bigoye vy'ubuzima. Kubw'amakuru hava muri iyo kambi, isoko yatanga amazi muri iyo kambi yarasidutse inyuma y'imvura nyinshi yaguye muri ako gace. Ayo mazi yatwaye imiringoti myinshi y'amazi, yongera asambura ibikoresho vy'aho amazi hakurwa.
gutyo iryo soko ryatanga amazi mu mpunzi rirasiduka ryose. Kuva iyo ngorane iba, abanyagihugu bo muri iyo kambi bategerezwa kuja kuvoma amazi mu ngorane zidasanzwe, akenshi akaba ari mabi cane. Bamwe baja mu bubande bwa kure canke mu nzuzi zo mu micungararo nubwo batinya indwara. Turi nabo umwe mu mpunzi ziba muri iyo kambi havuga ati uyu munsi nagiye mu mwonga kuvoma amazi y'uruzi, ayo mazi yuzuye ivyondo ariko nta yandi mahitamwo dufise, tudatabawe vyihuta turashobora kwandura indwara nka tifoyide n'izindi zituruka ku mazi mabi. Izindi mpunzi ziragerageza kurondera amazi ku banyagihugu b'abasangwa ariko ntibiborohereza. Michel, uwundi munyagihugu wo muri iyo kambi, asigura ati nagiye kurondera amazi kw'ivomo riri ku muhana w'abarundi ariko bansavye amafaranga 1000 y'amarundi kugira ndonke amazi. Imuhira nkoresha nibura amabido 5 y'amaritiro 20 ku munsi, ata amazi ubuzima ntibubaho. Kubera ico kibazo, impunzi zisaba gutabarwa vyihuta n'abategetsi hamwe n'amashirahamwe y'abagiraneza. Turasavye leta y'u Burundi, HCR hamwe n'abafatanyabikorwa bayo kudufasha gusanura vuba na bwangu isoko yacu y'amazi, niko Michel ashimangira. Ikambi ya Nyankanda ubu irimwo impunzi zirenga ibihumbi 12 z'abanyekongo kandi benshi muri bo bahanze amaso imfashanyo y'abagiraneza kugira bashobore kubaho. Hatabayeho igikorwa cihuta co kugarukana amazi meza yo kunywa, ababa muri iyo kambi barafise amakenga ko hashobora kwaduka ingorane z'indwara mu minsi iri imbere. Nayo ikiza gikaze cahitanye abantu, impunzi z'abanyekongo zarakubiswe n'inkuba. Kuwa gatandatu wa 14 Ntwarante 2026, imvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi yaraguye mw'ikambi y'impunzi ya Busuma iri muri komine Ruyigi, intara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Iryo sibe ryatumye umusozi unyerera hapfa n'abantu. Impunzi z'abanyekongo 3 zarapfuye inyuma yo gukubitwa n'inkuba, bituma umubabaro n'ubwoba vyuzura mu mpunzi. Kubw'intahe zegeranijwe, iyo mvura yatanguye inyuma y'umutaga ifise umuvuduko mwinshi imbere yo kuzamwo umuyaga mwinshi. Ku mugoroba amazu yubatswe mu bikoresho bidakomeye yarahungabanijwe n'iyo miyaga. Isi nayo yatose kubera umuyaga wa buri munsi, yerekanye ibimenyetso biteye amakenga mu bice bimwe bimwe. Muri ivyo bihe bibi, inkuba yarakubise mu gice co mw'ikambi kirimwo abantu. Impunzi 3 z'abanyekongo zarakubiswe n'inkuba zica zirapfa ubwo nyene. Ubwoba bwaciye bukwira muri iyo kambi. Twumvise imituragaro imena ikaze cane, hanyuma tubona umuravyo umena amaso. Mu masegonda makeyi yakurikiye twumvise induru. 3 mu bavukanyi bacu bari bamaze kugwa hasi, bamaze gupfa. Twese twari mu gahinda n'umubabaro, twari twahunze amasasu, none turiko twicirwa n'inkuba hano. Umukuru w'igihugu Tshisekedi akwiye gufata ingingo vyihuta kugira adufashe gusubira iwacu, niko Mushagaruza, impunzi y'umunyekongo imaze hafi amezi 4 iba i Busuma, avuga. Abategetsi ba Kongo n'u Burundi ntibarashobora kwemera ko izo mpunzi zisubira iwabo, bavuga ko umutekano utifashe neza. Ariko rero impunzi zimwe zimwe kubera ubuzima bubi zibayemwo zama zitegura kenshi imyiyerekano zisaba leta y'u Burundi n'iya Kongo hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR kuzemerera gusubira mu gihugu cabo. Nyuma y'ico cago, abajejwe intwaro muri iyo kambi hamwe n'abagiraneza barashitse aho iryo bara ryabereye kuraba ivyononekaye, bongere bafashe imiryango yabuze. Kiretse abantu bapfuye, amazu menshi yarononwe n'iyo mvura, amasi arasidagurika. Impunzi zisaba leta y'u Burundi, HCR n'abafashanya nayo gukomeza ingingo zo kuzikingira no kubaka amazu hakomeye
kugira ngo ivyabaye ntibizosubire. Ikambi ya Busuma yuguruwe muri Kigarama 2025 ikaba irimwo impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 75 zahunze intambara zo mu gihugu cazo ku miryango ibayeho mu bukene. Ivyo biza n'isibe vyerekana ko zama zibangamiwe buri munsi cane cane mu gihe c'imvura. Mu yandi makuru, Uvira yugawe, aba wazalendo bazibiye abanyagihugu bava mu burere bugenzurwa na M23. Abarwanyi ba wazalendo bakorera mu gice ca Runingu muri teritwari ya Uvira muri Sud Kivu batangaje kuri Uwimana ko abanyagihugu baturuka mu burere bugenzurwa na M23 babujijwe kwinjira muri ico gisagara. Kubw'amasoko menshi, iyo ngingo iraba cane cane ingenzi ziva i Bukavu n'ibindi bice vyo mu kiyaya ca Rusizi ubu kigenzurwa na M23. Mu butumwa bwahawe abanyagihugu kuri Uwimana, abawazalendo bamenyesheje ko bugaye igisagara ca Uvira ku banyagihugu bava mu burere bugenzurwa n'umwansi. Abo barwanyi bemeza ko bikeka bamwe mu ngenzi bakora ibikorwa vyo kuneka mu ntumbero yo kumenya ibirindiro vya FARDC n'ibirindiro vy'abafatanya nabo muri ico gisagara. Twarabonye ko amamodokari menshi hava i Bukavu atwara abantu baba bariko barondera amakuru ajanye n'ibirindiro by'abasirikare i Uvira, niko abawazalendo batangaje. Ubu igisagara ca Uvira kigenzurwa na FARDC ifashijwe na wazalendo n'iyindi mirwi y'abarwanyi muri ako karere. Abanyagihugu bo mu kiyaya ca Rusizi cane cane Ikamanyora, Ruvungi, Ruberizi na Sange bemeza ko babujijwe kuja mu isoko ya Kashatu iri mu karere ka Runingu. Abo banyagihugu basigura ko bari baje mu bikorwa vy'ubudandaji muri iyo soko, ariko ko birukanywe nabo barwanyi ku mvo z'uko uburere baturukamwo bugenzurwa na M23. Bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga yo muri teritwari ya Uvira ararajwe inshinga n'ingaruka z'iyo ngingo ku buzima bw'abanyagihugu buri munsi. Ku bwabo, iyo ngingo ishobora gutuma benshi mu banyagihugu b'Uvira badashika mu mirima yabo no mu bice baragiramwo ibitungwa vyabo mu kiyaya ca Rusizi, Sange, Mutarure, Ruberizi, Ruvungi, Rubarika na Kamanyora. Abahinga mu bijanye n'ubutunzi muri ako karere bamenyesha kandi ko hashobora kuba ingaruka ku butunzi zijanye n'iyugarwa ry'amayira hagati ya Uvira na Bukavu, bibutsa ko uruja n'uruza hagati y'ivyo bisagara bibiri rwari rwasubiriye kuba rwari rwatumye haba ihanahanwa ry'ibidandazwa. Abakora ingendo hagati ya Uvira na Bukavu bari basubiriye gutangura ibikorwa vyabo. Amafi ava i Uvira yagurishwa vyoroshe i Bukavu, mbere n'Igoma. Ku ruhande rwabo, ibitenge, impuzu, imiti biva i Bukavu byarinjira bitagoranye i Uvira, niko basigura. Ku bwabo basasanguzi, iyugarwa ry'uwo muhora w'ubudandaji urahakwa kugira ingaruka mbi mu banyagihugu bo muri ivyo bisagara bibiri. Ku rundi ruhande, bamwe bavuga ko hashobora kuba harabayemwo igitsure co hanze y'igihugu. Ku bw'ayo makuru atagira ivyemezo, indongozi z'Uburundi zoba zatumye wazalendo kugara amabarabara ahuza Uvira na Bukavu. Iyo ngingo yoba ifise ihangiro ryo kugabanya uruja n'uruza rw'abadandaza bahora baja i Bujumbura kurangura ibidandazwa badandaza i Bukavu. Umurwi wa M23 ugizwe ahanini n'abatutsi bo muri Kongo wasubiriye gufata ibirwanisho mu mpera ya 2021, ubu ukaba winjiye mu ihuriro AFC rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora muri Kongo. AFC M23 igenzura ubu burere bwinshi bukomeye muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, harimwo Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'izo ntara zibiri, hamwe n'ikirombwe c'Irubaya cimbwamwo koruta nyinshi kw'isi yose. Ubwo butare bukoreshwa cane mu gukora ivyuma
vy'ubuhinga bwa none aho mu bahinguriro agezweho. AFC M23 isaba ko Kongo cobaha igihugu kigizwe n'intara zigenga. Ibiganiro hagati y'ibihugu vyaranse. Kinshasa yagiriza u Rwanda gushigikira M23, Kigali nayo ikiyamiriza ivyo yikeka ko Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyoba bishigikiye FDLR, nubwo u Rwanda rwama rubihakana. Icegeranyo c'umurwi w'abahinga babona kivuga ko hari abasirikare